Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndashima Imana kuko ntacyo ndayishyuza. Ahubwo ninyishyuza kuba no ikorera. Amen. Ndashima Imana kuba ngize ino sandi muzima n'iby'agaciro. Kwa gatanu nari impfu ariko Imana yari pantasi. Imana y'umukozi w'Imana yarandokoye. Aho nari impfuye ndabona ati ndagiye ariko Imana iravuga ati nibishoboka no munsi. Hari kwa gatanu masaa 4 numva nshatse icyayi n'umukate. Numa umwana wanje tigenda ngurira umukate ucumamagara umuntu anekera icyayi ndakinwa. Umwana wanje ariruka kubota ikaranzana wa mukate ndarindira cyayi nkiryamye barambara ngo vyuka rero cyahiye ndakinwa maze kukina nje nabatekana icari hanze iminota 10 ndaza kugaruka kuryama. Nicaye hanze numva ikiyaga citiro cishi wamengo nyene nikiyaga gacimvura kije kinyihomye mu maso numva imisenyi nyinshi nca ndaja kuryama. Nkigera imbere y'umuryango natezwe n'igikoropesho nikubita ku kibambazi ndagwa nongera nkugarukino mpura n'indobo z'amazi bimeneka umuganda shima Imana ntaco nabaye. Yesu nashimwe cyane ndavuga uko biri kose reka njyame nta cyomba ndikuba nyene ndagira mu gitanda maze kuryama nsinzire gatoya mpura n'ikintu kirankwega imico ngaha aha nubundi mici ni muriro kirankwega cya kintu nkabona yo kinjana ni mu mwijima ndavuga ati ndekura je nshaka kujya hariya. Rero no wamengo n'umuntu amfashe nyene turiko turafyina mugandavye nkunku mbona umwijima niho naca ntangura uvuga ati Mana ya repentance ndiko ndagira nkuko nsinze nabona nyene ko nsinziriye ndokora ahantu mbona nyene cya kintu kirandikwe nca ndiruka maze kwiruka ngeze imbere nsanga urugabo runini yagwagize nkuko ibiganza byacu kigomba kuniga ndavuga ati Mana ntabara sahanje ntabara. Yesu nashimwe nukuri mumbabarire mvuga icimana nkore kuko ufise ingwara arayirati yashatse gukira. Rero ndaguma ngaho muri iyo nzozi ndayigumamo nyene ico kintu kiraniga nagiye kwikangura mvuze ati Mana ya repentance ndokora aho nyene nca ndikangura biranka ko mvuga biranka ko mpema nikanguye nyene mengo sindi mu Burundi wamengo ndi mu kindi gihugu. Rero mfise umwana w'imyaka inacaraza sinigeze menya ingene yagiye kunsabira ubufasha umwana ntabyo nigeze menya nagiye gushiduka ahubwo numva abantu bako baransengera ngo Mana ya repentance kangura umuntu mukure mu kino bwari yagiyemo none n'ukuri ndashima Imana baransengera barama amasengesho yibanze baransengera nyene bihagije numva umengo ngomba kwiniga aho ndavye neza hene ngaha ndafise udukovu twaho nagomba kwiniga urya mukozi w'Imana niwe yansengeye banzanye ngaha ntazi kirere ndimo ntazi aho mpagaze sinzi ahubwo amengo nyene naje n'imodoka ko sinigeze ndavyemera ko naje n'amaguru yanje ko ukuntu nari imeze shitse ngaha baransengera nukuri Imana yo mwijwe Imana ya repentance navuye ngaha nkomendi dore ndamabuye. Haleluya. Shitse muhira umugabo wanje ntasenga tangwa vangwe ngo Imana ya repentance kwerira gukijije ngo buge ngo narinzi ko mpita nja guhamba cyo ndamubare atoya ni gusabanye imbi atumwaka Imana izobashira muri ico kinogo. Hama rero ndashimana repentance nta gikundiro nari mfise mu muryango wanje ubu muryango mpamagara wishimye ngo karibu tukubike byinshi ubu nukuri barankunda nakuze ndi umwana mfise icyanyiro cyane mu muryango wanje mugako bamenye repentance ubu ewana ibintu bimeze neza ndashima Imana ari muri nkomera amazi. Haleluya. Twongera Imana amashi menshi cyane.